Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye muri uno mugoroba, yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya kubegereye ishamba rya Kibira, aho amakuru adushikira yemeza ko umutekano utifashe neza nyuma y'uko mu ishamba humvikanye inkoho ziremereye. Amakuru menshi akaba ari kuvuga ko ari abarwanyi baba bari mu ishamba rya Kibira bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bakaba bitegura gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko bimaze iminsi byibonekeza, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yashyize hamwe n'interahamwe zasize zikekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. ubu akaba ari gutegura intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru menshi akaba yemeza ko u Rwanda rutakemera ko iyo ntambara iba, ahubwo ko nyabuna u Rwanda rwaba rwohereje ingabo zikomeye cyane, zikaba ziriko zirarwana na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi mu ishamba rya Kibira. Akaba ariyo mpamvu hariko harumvikana amasase menshi, kandi bikaba biboneka neza ko ingabo z'u Burundi ziri mu bwoba bukomeye cyane. Turavuga ko mu idonido ry'amakuru turaza no kugaruka ku majambo yatangajwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha, aho yagaragaje ko umugabo we ari igihangange ndetse akerekana ko umugabo we yakuye u Burundi ahantu habi cyane, mu gihe abatari bake kugeza no mu butegetsi bwa CNDD-FDD bemeza ko Ndayishimiye yaje ahamba u Burundi, ndetse benshi bakemeza ko igihe akiri ku butegetsi abarundi batazigera batora akoyoko. Akaba ariyo mpamvu hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikure ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucesha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira uko ibintu byifashe mu ishamba rya Kibira ndetse n'amakuru yemeza ko ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi kwirukana ndetse no kurwana na FDL n'ingabo z'u Burundi zifuza gutera u Rwanda, reka tubanze tubahe amakuru ahambaye cyane ndetse tubereke ingene Angeline Ndayishimiye yashinyagurije abarundi mu kuvuga ko umugabo wiwe yaba yarakoze ibikomeye, mu gihe benshi bemeza ko u Burundi bugeze ahatemba nyuma y'imyaka 5 Ndayishimiye amaze atwara igihugu. 2020-2025 Angeline Ndayishimiye yasanze Evariste Ndayishimiye ari we mutegetsi wakorero mu isi nzima. Ibi biri mu butumwa Angeline Ndayishimiye yaraye ahaye umukuru w'igihugu abicishije ku rubuga rwa X Twitter. Ubutumwa yabwanditse mu Gifaransa, tubushize mu Kirundi yagize ati: kuri uyu wa 18 Ruheshi 2025 umuryango wacu urakeje umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyiricubahiro General Majoro
Evariste Ndayishimiye aho akwije imyaka 5 arongoye igihugu cacu ciza cy'u Burundi, akaba yarakoze ibitangaje. Ibyo waranguye mu kuzana impinduka mu bisata bitandukanye by'igihugu ni agakuru, byabaye icitegererezo ku Barundi bose. Turashima uburongozi bwanyu bw'akarorero n'ukuntu mwitangira igihugu cacu. Ntimuri akarorero mu Burundi gusa, ahubwo mwakabereye Afurika yose n'isi nzima. Kuri uyu munsi w'intibagirwa turabipfurije ingufu no kudatebukirwa kugira mubandanye imbono yanyu y'u Burundi buteye imbere. Turabashimiye. Angeline Ndayishimiye yoba avuga Uburundi tuzi canke avuga ibyahindutse mu rugo iwe? Ibyo twibaza. Tugiye nko mu gisata c'ubutunzi gusa, umuhinga Dogiteri André Nukwigize aherutse gushira ahabona uko Uburundi bwari bwifashe igihe Perezida Nkurunziza yapfa muri 2020 nuko bwifashe muri 2025 inyuma y'imyaka 5 ya Ndayishimiye. Muri 2020 umwimbo wose w'igihugu ugaburiwe abanyagihugu, umurundi wese yari kuronka amadolari 260. Muri 2025 yaronka amadolari 245. Muri 2020 abafatwa ko ari bo bakennye ba nyuma mu isi bangana na 65% y'abarundi bose. Muri 2025 bangana 75% y'abarundi. Muri 2020 igihengeri mu mafaranga leta ikoresha cangana n'10.9% c'umwimbu wose w'igihugu. Muri 2025 cingana na 23.5%. Muri 2020 ideni ry'u Burundi ryangana na 64% by'umwimbu w'u Burundi. Muri 2025 ni 74%. Muri 2020 iduga ry'ibiciro ryari kuri 7.3%. Muri 2025 riri ku kigero cya 40%. Ni ukuvuga urugero umusumyi w'umurundi yatakaje ko ubushobozi bwo kugura ibyo akeneye. Muri 2020 Uburundi bwaronse imfashanyo zo kwiteza imbere zingana n'imiliyoni 480 z'amadolari. Muri 2025 bwaronse imiliyoni 380 z'amadolari. Muri 2020 abanyamahanga bazanye imitahe ingana imiliyoni 25 z'amadolari. Muri 2025 bazanye imiliyoni 24 z'amadolari. Ibi byerekana ingene igihugu cagabanije kwizerwa. Muri 2020 idolari ryavunjwa 1095 y'amarundi ku isoko yari hafi 3 fabu. Muri 2025 idolari rimwe rivunjwa 7500 fabu. Muri 2020 Uburundi bwaba bubitse amafaranga yo kugura igitoro gikoreshwa ukwezi. Muri 2025 Uburundi bubika amafaranga yo kugura igitoro cy'iminsi 18 gusa. Tubibutse ko no mu gihe c'intambara na embargo Uburundi bwaba bubitse igitoro c'amezi 4. Muri 2020 cari igihugu kigira '165 mu kurya ibiturire. Muri 2025 igihugu kigira '172 ku bihugu 180. Ku ntwara Ndayishimiye igiturire cari monogoje. Twabaye mu bihugu 8 bya mbere mu isi byamunzwe n'igiturire. Aho nituvuze ingene abarundi bamaze imyaka 5 hari ibyankenerwa baronka bigoranye cane: igitoro, isukari, ifumbire, akayeri rimwe na rimwe. Mu bya politiki ho tuvuge iki? Muri iki gisata abarundi barumiwe. Intwaro y'umugambwe yariganje. Uburenganzira bw'abarundi bwarahonyanzwe bikomeye cyane. Abaharanira agateka kazina muntu nta kibanza bafise mu gihugu. Amaradiyo hari ibyo kizira ko avuga. Abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe, abarekuwe n'ubutungane baguma bapfunzwe. Documentation n'iperereza rya gisirikare byarihaye ibara mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Umugambwe ugira kabiri ntiwarekuriwe kwitoza. Ubusuma mu matora bwenyuje ku rugero rutigeze rubaho mu Burundi. Imvugo y'akamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu
igurishwa ry'abasirikare b'u Burundi muri Kongo aho bagiye nk'abacangero ariko impembo ikaba iya Ndayishimiye n'ibintu byinshi ariko Angeline Ndayishimiye ntarira busema nta wundi mukenyezi w'umukuru w'igihugu yari bwagire ububasha mu Burundi nka Angeline Ndayishimiye uyu ategeka leta ku buryo yagumye ahanganye n'abashikiranganje ba mbere amarwi adusumira ubu ngo ashaka umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi ngo niwe yomworohera kurusha Bunyoni na Ndirakobuca niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yahawe ibiro na baget yahawe ibiro ndetse n'amafaranga yo gukoresha niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu wa mbere yama mu mahanga avugwa mu myambaro ya mbere izimbye ku munsi umwe arashobora kwambara imiliyoni 200 z'amarundi abana n'abaryango biwe barahawe ibisata by'ubutunzi bigarurira musaza we musaza we atazwi muri politiki ahejeje gutorwa mu bashinga amateka niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gutanga amategeko mu iperereza niwe wenyine yiswe ina Burundi mu gihe umugabo wiwe yahahira abarundi ko afise ibigega byuzuye amatoni y'ibifungurwa nticabujije ko ategeka ko amafaranga yo gusuma ku kirimba c'umukuru w'igihugu agwizwa kabiri ubu basumisha miliyoni 2 ku munsi amafaranga y'ingendo mu mahanga aguma yongerezwa Angeline Ndayishimiye niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yubahutse kujana mu rugendo muri Amerika abana bose nyina na se abo bavukana bose baramukazi n'abaramubi none ga yemwe kuri wewe hari uwundi mu perezida yosumba umugabo we mw'isi nzima ibi nibyo benshi bari kugaruka ko bakavuga ko Angeline icyo yakoze atacindi uretse gucinira ku mubyimba abarundi ndetse no kuvuga ibitajyanye ndetse no kwerekana ko ibintu byifashe neza mu gihugu mu gihe ibara ryenda kugwa kubera ubegito bwa perezida Evariste Ndayishimiye tugaruke ku makuru y'umutekano aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Burundi aho abaturiye ishamba rya Kibira bemeje ko bumvishe amasase menshi ndetse bakumva n'inkoho ziremereye bakaba bavuga ko ibintu byifashe nabi mu gihe bikeka ko zaba ari ingabo z'u Rwanda zaba zaje guhangana na FDLR imaze igihe yarahawe indaro n'u Burundi aho Ndayishimiye yashyize ku ibere akaba yariyemeje gufatanya nayo muri byose amakuru menshi aremeza ko ibiriko birabera mu Kibira biteye ubwoba ndetse abaturiye ishamba rya Kibira bakaba bavuga ko bariko barabona imiduga y'igisoda iriko iratwara ibiziga bakibaza ibiriko biraba ndetse bakavuga ko ibintu byamaze gukomera cyane ibyo biri kuba mu gihe u Rwanda rufise amakuru ko FDLR iri mu Kibira niko umuvugizi warwo aherutse gutangaza aho yamaganye u Burundi ndetse akemeza ko igihe cyose Ndayishimiye yahisemo gufatanya n'interahamwe bitazigera bimugwa amahoro u Rwanda rufise amakuru ko umuhari wa FDLR ubarizwa mu ishamba rya Kibira mu Burundi nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi wa RDF Brigadier Rwivanga akemeza ko ubu interahamwe za FDLR ubu ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 zikaba ziri muri Nord Kivu na Sud Kivu ndetse no mu Burundi mu Kibira mu kiganiro cihariye n'ikimenyesha makuru n'igihe cyo mu Rwanda Brigadier General Rwivanga yemeza ko umuhari FDLR wagirizwa gukora ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 babarizwa ku butaka bw'u Burundi neza na neza mu ishamba rya Kibira aho mbere bakunze guhungabanya umutekano w'u Rwanda bavuye mu Burundi nk'uko Rwivanga abivuga uyu muhari umaze gukora ibitero byinshi guhera muri 2022 mu bice bitandukanye by'u Rwanda uwo avugira ingabo z'u Rwanda avuga ko u Rwanda rwagumye rwereka Kongo rwereka u Burundi ko FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse ko igihe
hazagira ushaka gufatana nabo bose bazakubitirwa hamwe. Ku bw'ibyo Kongo isabwa kuvavanura n'ingendo yo gukorana na FDLR maze ibibazo biri hagati y'ibihugu bibiri bitorerwe inyishu biciye muri diplomasi nk'uko intambara itigira itanga umuti w'ibibazo. Ndetse hakaba hari amakuru menshi avuga ko ibiriko birabera mu kibira byaba nyine bihuye n'ibyo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda aherutse gutangaza, aho yavuze neza ko babizi neza ko interahamwe ziri mu ishamba rya Kibira, ariko akaba ataravuze ko bagiye kurwana nazo, ariko abarundi baturiye iryo shamba bakaba bemeza ko ibiriko birabera muri iryo shamba biteye ubwoba. Tubegura ko mu idonido ry'amakuru yacu